Ishirahamwe Oricome ryishaye kurwanya igiturire n'iseswa ry'amatungo ya leta aho ryari riramutse ritunganya kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 21 Ntwarante umwaka wa 2026 inama ya bose igira 24. Gabriel Rufyiri arongoye Oricome akaba avuga ko ihangiro kwari kurabira hamwe ibijanye nuko ibintu vyifashe mu gihugu. Ikigaragara akavuga ko ubuzima buguma buzimba mu gihugu, ibintu bikunyurwa n'ubukene bw'ivyankenerwa nk'ifumbire, ibitoro n'ibindi. Ivyo duhejeje kumvikana nibijanye n'ivyo tugiye gukora, hanyuma kandi hejuru y'ivyo nukugira ngo turabe n'ingene ibintu vyifashe mu gihugu. Bavuze ibijanye n'ifumbire, ibijanye n'ivy'ibitoro, ibibazo biri mu gihugu muri rusangi. Rero abantu bavuga yuko ubuya ifumbire gusa batakibironka. Hanyuma twemeje n'imigambi mishasha tugomba gushira mu ngiro. Rero mu ncamake ishirahamwe Oricome risanzwe rigira inama nkuko bisanzwe, none umunsi nivyo twarimo twemeje ivyegeranyo bitandukanye harimwo nkuko reko ndabivuga n'imigambi mishasha n'ibizokorwa rero mu uyu mwaka. Mugabo kandi cyo nagira nongereko mu mwaka uza uzuba ari umwaka w'amatora muri Oricome, cyane cyane ivyo mbona bihanze abarundi n'abaduserukira bose barimwo nuko bahanzwe n'ibi bibazo by'ubutunzi twese tubona yuko bisa nuko umengo biriko birananirana. Felix Nzorubonanya aserukira Oricome mu ntara ya Burunga avuga ko ikigaragara ari uko abanyagihugu bugarijwe n'ibibazo bidasanzwe. Akavuga ibiturire birangwa mu bisata bitandukanye muri yo ntara, ibisata bitanga impapuro mu ntara ivyo bitagishe unique bitagikora, urudandazwa rwa magendu hamwe n'abarundi bapfungiwe hanze y'igihugu nko mu gihugu ca Tanzania. Ibintu vy'igiturire biri nko mu buzima bwa misi yose, mu buzima bwose bw'igihugu, haba mu gipolisi, mu bucamanza, haba ku mipaka. Murazi ko n'intara iri ku mipaka, haba mu kurondera ibyo abantu babipfuza ari ahantu hariya usanga igiturire kireze. Abarundi bakwiye kuvira hasi mwe bakakigwanya, kandi kigaragaza muri vyinshi arico giturire gitangwa ari ugutanga amasoko ya leta. Nk'ubu twashimikiye ku vyerekeye amafaranga leta yahaye amakomune angana ku miliyoni 100 yo gukoresha intebe. Muraza abanyeshuri benshi bicara hasi, mbega ishiramwe Oricome ryo hoteli iki? Mbega izo ntebe ziriko zirakorwa gute mu makomune? Mbega bariko baraha amasoko atangwa ku mugaragaro canke atangwa bidaciye ku mugaragaro? Hanyuma mbega abantu bariko baragenda baja hanze ku mipaka baroroherezwa? Naho dutumbere twabonye yuko hari kibazo kubera abantu bagenda dafite impapuro cyane cyane igihugu ca Tanzania, aho usanga kagakarata bita ujirani mwema katagikora. Abantu bagenda ubu rero muri Tanzania akabafungiwe abarundi benshi kubera bagenda dafite impapuro. Twa twanasanze yuko na vya biro rusangi bitagishe unique biri mu ntara shika zitatu mu gihugu ubantu henshi ntibigikora. Cyo gituma abantu benshi ubona hayi Bujumbura baza nka kuri PAF ari benshi. Twasabye ko ivyo bintu byo bo bitunganya ubuhinga bwagoranye bikongera bigakora kugira ngo abari hagati mu gihugu nabo boroherwe. Aho durereye abantu barashoye kuronka ifumbire yita imbura ku rugero nabwo nyene girago barurucika kuri 50%. Mugabe ifumbire yitwa urée kiracari ikibazo. Ubu rero kandi murabona aho irego cyo kurima kigeze, urée itaraboneka ikoreshwa mu miceri, ikoreshwa hariyo gice kiri mu yaya. Uri akaba ari ikintu gikomeye. Twasabye ko abijejwe bose bokora ibishobotse mu mwaka uri miru kuragenda kugira ngo ifumbire ishobore kuboneka. Bibaye na ngombwa ntiyabe bibaye na ngombwa abantu bose boshobora kuyikora cyangwa kuyishikana mu gihugu, bashoboye kuyishikana bayishikane kugira abantu bashobore ko abanyagihugu barasaba ati mbe twoyikora twoyigurira he kugira ngo kumbure fomi haboneka ari shira hamwe ashaka kuyunganira kugira ngo abarundi bose basho kwigwa n'ifumbire. Nkishira muri Oricome cya kwegera abakwiye gukemura ivyo bibazo. Ikintu cyambere mashira mu yigenga ashira ikintu no kivuga bifa bita plaidoyer, kuvuga ingene ibintu vyifashe kugira ngo umuti uboneke. Twavuganye ko duherereye mu ntara twigushikira indongozi abarongoye intara kugira tubamenyeshe ibintu biriko biraba.
tuvuge n'umuti wotoregwa nk'ubu homereye mu manuko n'abategetsi urongo intara yize kubivuga yuko ari ikintu cya fraude gikomeye cyane yuko abana bari bakwiye kwigwanya kugira ngo gituzwe rero ntikizogwanywa gusa n'abajeje intwaro n'igipolisi n'abaki birakenewe ko mashyirahamwe yigenga adakiranira ibyiciro vya politiki nka Oricom izi imbere yani mashyirahamwe kugira ngo igire ifashe nk'uma komine yaragutse kubera indege zoshasha bariko baratora amafaranga azokoresha bita budget Oricom duzakurikirana mbezo bije mu komine bariko baratora amafaranga azokoresha mu mwaka uza kuva mu kwindwi mbega amafaranga azoja mu itira byanyagihugu nangahe mbega amafaranga aja mu mafaranga bakoresha mu misi yose ruvuga imishahara amafaranga y'impamba ibitoro angana gute turabe yuko hariho atabusumbane bureho kugira umuntu arabe ko amafaranga menshi ahubwo batashira mu mafaranga akoresha misi yose bakibagira ryatero y'amashuri byabiraro y'amavuriro ashaka kuramira abanyagihugu kugira ngo kuko nibo batanga y'amataxi kugira nabo abasubireko nico tugiye kubandanya dukurikirana ko duherereye cyo tumuteragwe niwe wa mbere akwiye kuwa mbere mu gutera kamo mu kuvuga bitagira neza kugira ngo bishoboke kosogo nahandi yagumye hari yahoze azokwishwa n'agahinda natera kamo ashikira abategetsi bishobotse ashikira amashirahamwe nka Oricom kugira ngo bavuga ati aha naha mu buzubu n'ubu ibintu biriko birayangara dufashe bihagarare hama nawe nyine afise uruhara rwiwe nawe mwatsi giture nawe ntagitange avuga ati naco ndaguha ahubwo hinge ndabivuge ko ivyo ntibiri mu kazi ujejwe byo kwagiturire leta iraguhemba canke ishira mu rya leta iraguhemba ntagura uburenganzira bwiwe yahawe ahubwo abuharanire abuhagarare ko kugira ngo nawe agateka kiyo kubahirizwe. Jean Marie Kazimana aserukira Oricom mu ntara ya Bujumbura nawe nyene aravuga ko ibibazo bitabuze ariko abanyagihugu ko batodebukirwa ahubwo nyabuna bakagira ishaka bakaja bararerekana aho hose hari ibitagenda neza na cyane mu bijanye no kujya ibiturire. Ishyirahamwe nk'uko benshi musanzwe murizi ishyirahamwe ni yitwa Oricom ni mfumyapfunyo y'igifaransa ubundi ni ishyirahamwe gishinze kugwanya ibiturire n'akamwana wa mama n'isesagurwa ry'ubutunzi rusangi rya bose y'igihugu. Twaciye hirya no hino kubyerekeye ubuzima bw'igihugu turabona yuko mu buzima bw'igihugu butera buzimba umunyagihugu mutoya afise mikoro make akaba ari we ahagwa mu mporero. Rero irishirahamwe Oricom ryagerageje gushira habona ico umwe wese yokora kugira ngo umunyagihugu ashobore koroherwa. Tugerageje kuvuga mu biharuro bavuze yuko ico bita taux d'inflation no kuvuga ubuzima butera buzimba bugeze ku giharuro gishika 27%. Murumva yuko ibiharuro bigeze aho umwasa ashaka. Ikindi naco twavuze turaca hirya no hino ikena ry'ibintu byankenegwa ico twokwita pénurie y'ibintu nka byose. Twavuze ubukene bw'ifumbire, turavuga ubukene bw'imiti, turavuga ubukene bw'amafaranga y'agaciro, turavuga ubukene bw'ibindi bintu bijanye n'ibintu biva hanze muri rusange. Rero Oricom yashoboye gushiraho ibyo umwe wese yokora cyane nka leta. Murazi yuko leta ari we muvyeyi wa twese duhanze amaso. Dufatiye kubwa mbere nk'ifumbire bavuze yuko uruganda rwa Fomi bimaze kugaragara yuko ruzana umwavu udakwiye. Ikivyerekanwa nuko nubwo leta ishiramo amafaranga menshi nta kintu kigaragara gihinduka. Twatanze nk'akarorero nk'umunyagihugu ashobora gutanga amahera akatanga amafaranga yose hanyuma kugezaho ikigezo cyo kurima cyo gutera kikarengana umunyagihugu kaza kuyironswa ataco novuga yuko akimaze. Muri ivyo rero Oricom yaciye iproposa yuko
hobaho ihiganwa hakaza abandi bantu bazana iyo fumbire kugira ngo hageragezwe yuko umunyagihugu wese ayironke ku gihe kandi ayironke ku rugero akeneye bakareka gukora ibi bintu byo kuvuga ngo werekane ngo aho uzorima ngo werekane ngo aho ngo warimye amavoka kandi umuntu ari amafaranga yiwe yitangiye kikabi kidandazwa nk'ibindi bidandazwa byose hariho amashirahamwe yagenywe ngo abari yazana ibitoro yonyene nabo nyene biramaze kugaragara yuko bashobora kuzana ibitoro bidakwiye abo twari kumwe muri iyi nama basavye leta yuko naho nyene yo kugurura isoko uwo ari we wese akeneye kurangura ishirahamwe iryo ari ryo ryose rikeneye kurangura ibitoro rikabirangura ku buryo umunyagihugu ukeneye ibitoro wese abironka ku rugero akeneye umunyagihugu jewe ico no muhamagarira nk'umunywanyi wa Oricom ikintu cy'igiturire cyo kugwanya igiturire yo kigira iciwe burya si Oricom si leta yonyene yogwanya igiturire uwo ari we wese arahamagariwe kugwanya igiturire ubwa mbere na mbere umunyagihugu akamenya ivyo ari kuriwe kandi igihe cyose asabwe igiturire akagishira habona ntagigire ibanga kuko uwo muntu ariko aragusaba igiturire igihe cyose ugigize ibanga ubumukamiye mu coze nyabuna no kumushira habona hanyuma umunyagihugu akamenya ibintu byose arekuriwe kandi ntaje kugura uburenganzira bwiwe iki giturire kigomba kumera nk'igifatana n'umugenzo w'abarundi nkuko umengo we ugiye kurondera kanga muntu utegezwa gutanga ifana ico kintu abanyagihugu barakwiye kukirwanya bakakirandurana n'imizi nimba karanga umuntu igurwa 500 umunyagihugu agatanga 500 igihe bamwatse ayarengayo akabishira habona je nico no hamagarira umunyagihugu akamenya yuko kugura uburenganzira bwiwe aba ariko akamira mu coze abo bantu basaba igiturire umukuru wa Oricom Gabriel Rufyiri avuga ko umuti w'ibibazo byose uriho ariko kugira byose bikunde ari uko hobanzwa gutandukanywa inyungu z'umuntu hamwe n'inyungu z'igihugu hari kibazo kidasanzwe usanga mu bisanzwe ifumbire abantu bato basa nuko atabakironka hariho mbere nkaho usanga ubuya ingene bahora babitanga byaranatuma mugabe iyi system nshasha bazanye yuko barihira rimwe no kuvuga avance na solo kabirihira rimwe byo byabikwa ngo naboro byaciye byunyuka ubu uya hariho nk'abantu bavuze ngo barihire muri bico bita BCAB ahantu hamwe twagiye twasanze ngo ntibigeze babaha ikintu na kimwe ivyo rero murumva yuko ari kibazo kidasanzwe nico gituma twebwe mwishira hamwe Oricom tubona yuko ari ngorane idasanzwe mu bijanye n'ivyo bintu byo kungena ibintu by'ubutunzi biko biragenda nico gituma nibaza ko leta igomba gushikora ibishoboka byose kugira ngo bigende neza twebwe umuti twibaza neza yuko uhari mugabo nuko inyungu z'abantu zobanza kuja ku ruhande mugabo inyungu z'igihugu ahari zo zija imbere umuti rero urahari mugabo kugira ngo uyu muti ushoboke nuko inyungu z'abantu zobanza kuja ku ruhande kuko nk'ubu kumva ngo uburimi twabushize imbere mugabo kumva yuko ibituma uburimi bugenda neza bidashigwaho ucubona ko hari ingorane Ishyirahamwe Oricom muri kino gihe rikaba rivuga ko rifise abantu bariserukira mu bice byose by'igihugu barenga 6,000